Nshuti namwe bagenzi mukoraniye mu birere bitandukanye by'isi, reka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana. Tugarutse kandi muri bya byigwa byacu arivyo byanyu ivyigwa byo kwiga Bibiliya dukomora mu gitabo c'indongozi. Rero nibaza ko muguwe neza kandi Imana yehesheje icubahiro mu miryango iwanyu, mu nshuti no mu bagenzi. Natwe tumeze neza turashima Imana, sivyo gaye Paul? Ego turashima n'amahoro. Ego. Rero turaje kugira ngo tubandanye turaba ukuntu ivyigwa vyagiye birakurikirana kandi tunabisozere. Mu byukuri turashimira Imana ko yabanye natwe. Imana yatugiriye neza mu buryo bukomeye kuba yaraturinze mu ndongozi yose tukiga iki gice kigizwe n'amezi ashika 3 turiko turiga ino ndongozi, maze tukaba tugejeje ku musozo twavuga tuti Imana ihabwe icubahiro. Amina. Rero imbere yuko tubandanya dutangura tuja n'imbere, reka tugusabe kugira ngo ubanze usenge uturagize Imana twebwe n'abadukurikira. Reka abo turi kumwe twicishe bugufi dusenge. Amina. Nyine icubahiro Mana yacu mu ijuru, turaje imbere y'inyonga zawe tugushimira urukundo n'imbabazi byawe bibana natwe. Tuje kandi tugusaba ngo utubere umwigisha ngo tugiye kubandanya kino cigwa, maze udutahuze byimbitse iki cigwa tumaze yinga yose twiga, na cyane cyane uduhe kuzirikana ijambo rihambaye muri cyo bidufasha gukura mu vyampwemu. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Murakoze cyane. Rero tutagiye muri byinshi, uyu munsi turi kwigenekerezo rya 26 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2020. Turi ku munsi wa gatandatu nyene, ari nawo munsi tugiye kurangiriza ko novuga indongozi twari tumazemo igihe cy'amezi 3. Indongozi yatubereye umugisha, indongozi yari ikomeye cyane. Rero ngaha imbere yuko tuja ku bibazo abadukurikiranye mwabajije, reka tubanze turaba amajambo make y'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa batwandikiye ngaho ino ndongozi. Mu gitabo cyitwa Ugutumbera Yesu cyangwa Steps to Christ ku bantu basoma ibitabo bitandukanye, hari ikigwa kivuga ngo amahirwe yo gusenga, kiboneka ku rupapuro rwa 93 gushika ku 104 muri iki gitabo cy'icongereza. Aya majambo tuhabona umusavyikazi w'Imana Ellen White yatwandikiye, yaratubwiye yuko amaso y'umuntu adashobora kwitegereza neza ubwiza n'ubutungane bwa Kristo. Amaso y'umuntu ntashobora kubibona, ari nayo mpamvu mpwemu yera ngo yabayeho kugira ngo amurikire amaso y'umuntu, maze umuntu abashe kubona ubwiza n'ubugororotsi bwa Kristo. Rero Kristo aha batweretse yuko tumwigishwa ni na mpwemu yera, kandi mpwemu yera aciye mu vyanditswe. Ivyanditswe rero ino ndongozi ubwayo twize yuko yatwerekeza ku bijanye no kugira iki, ku bijanye n'ukuntu dukwiye gusobanura imirongo imwe ikomakomeye cyane muri Bibiliya. Maze twanabonye iyindi mirongo yagira twereka nko mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6:63 hatwereka ukuntu ijambo ry'Imana ari mpwemu kandi ryo ritera n'ubugingo, bigasigura ukuntu mpwemu yera yaje kugira ngo abandanye igikorwa ciwe, maze amenyekanishe cyane Yesu mu batari baramusobanukiwe, mu bumana bwiwe, mu bugororotsi bwiwe n'ubutungane bwiwe, nk'uko uyu musavyikazi Ellen White yavyanditse muri iki gitabo twabonye hejuru, igitabo cyitwa Gutumbera Yesu mu Kirundi, canke hari n'abacita inzira nkuru ishikana ku bugororotsi bwo ku mutsi. Iki gitabo rero ni igitabo umuntu ari we wese yokirondera ashobora kucitwararika akagisoma, cyane cyane nk'ivyigwa byo gusenga, birimo ivyigwa byo gusenga no kwihana. Rero muri bivyo kwiga no kuzirikana, mu by'ukuri baragerageza kutwereka yuko agace kose k'inyandiko ko muri kanditse canke igice kanaka kiba gifise ubutumwa gifise bwerekana ukuntu ubwo butumwa bukwiye gufatwa ku mutima kandi bukwiye kwitwararikwa n'umuntu. Kiba gifise ubutumwa ubwo ariko bwose buvuye ku Mana, kandi ubwo butumwa bukwiye kwitwararikwa. Hari abantu bashobora kwibaza ati mbega kubera ko mu nyandiko zera Bibiliya harimo ibisekuruza by'abantu, kubera kibagiye baravuga ngo Lameki ngo yakomoka ngo kuri uyu n'uyu, bametusera bakerekana ati Yesu akomoka kuri aba, kuri Dawidi, ukagenda uraba rujya rukurikirana. Abantu bakibaza ati none bizandikira iki, cyangwa garaba nk'inkuru imwe muri Bibiliya ukavuga uti iyi nkuru nk'iyi menga ntavyo Imana irimo, ariko nta nkuru n'imwe yanditswe muri Bibiliya idafise ico itumariye. Ari nayo mpamvu dukwiye kuvyitwararika, maze ikintu cyose dusomye muri Bibiliya tukagiha ubusobanuro bukomeye. Nibaza yuko mu by'ukuri kuri ico kwiga no kuzirikana hamwe mwo mufise kwinyunganiza mwonyunganira gato kugira ngo tuce tuja ku bibazo batubajije. Murahawe ikaze. Urakoze cyane. Birumvikana ku bijyanye na Bibiliya,
usomye hariya mu mikete rya kabiri rya Timoteyo 3:16 avuga ko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifise ikimazi icyo kimazi nicyo kwigisha umuntu kumuhana kumutunganya kumutoza indero nziza rero bavuze ngo bifise ikimazi cyo kwigisha nkuko wari kurabivuga nabijya byose ubona umengo ni bisanzwe bifise icyo bitwigisha ngo ibyo by'ibisekuru kumenya ingene urukurikirane rw'abantu b'Imana ibisekuru by'abantu b'Imana byagiye birakurikirana kuva kuri Adamu kuduga gushika mu gihe cya Yesu biradufasha kubona ingene Imana yagiye ikora kuko muri buri gihe hari amasezerano yagiye asohora hari uburyo Imana yagiye ikora hariho n'ibindi bintu byo muri Bibiliya usanga bitubwira ibindi bintu by'ubuzima busanzwe abantu babayemo umengo ni ibintu by'iwabo gusa tabihuriye n'iby'Imana ubwo kumbura ugasanga Imana yatanze ubwo buzima bw'umuntu nk'igishinga ntahe ku bantu bazosoma iyo nkuru kugira bibafashe mu buzima bwabo rero urudome rwose rwo muri Bibiliya n'akantu kose kari muri Bibiliya karahambaye ku buzima bwacu numva arico no kunganira kuri ivyo vyigwa byo kuzirikana byo kuwa gatandatu murakoze cyane mu by'ukuri birumvikana kandi biratomoye n'abadukurikirana bazo ko ibintu basha kwitahura ariko ngaha hari ikintu batubwiye nashaka ko twogarukako baratubajije bati ni wiyumvire kukuntu isabato yoba hari igikorwa imaze hari kimaze kubijanye n'ukuntu umuntu ashobora gufata umwanya yihereranye n'Imana ivyo bintu hari cyo bishubwira ko mu majambo make kugira ngo turabe isabato ifisa kahe kamaro kubijanye na wa mwanya dufata n'ibyanitswe n'Imana bo birumvikana kuko urabona iminsi 6 tuyimara duhangayitse mu bikorwa bya misi yose turushe kumbure niyo dushobora gufata akanya ho gusenga mu muryango ni gato ariko isabato gufata amasaha 28 umuntu ari mu by'Imana yumvira iby'Imana asoma ijambo ry'Imana aganira n'abandi ijambo ry'Imana asenga aririmba nuvuga ngo biramuzamura bikamwegereza hafi cyane y'Imana nukuvuga numwanya Imana yaduhaye kugira ngo bikunde umwanya wo gushikirana nayo twinagure mu by'impwemo kabisa rero nico gituma nyimba hari ikintu cy'umugisha abantu bafise ku isi ni sabato kuko igihe kitwegereza hafi y'Imana tukarongera imigisha idasanzwe tukahumukira gutahura ijambo ry'Imana turiko turiga umva ko bihambaye nico gituma Imana yarabwiye Mose hariya mu gitabo cy'Abalewi 2:3 ngo ubu umunsi wo gukorana kwera ikoraniro ryera atabindi bijyamo kiretse ibintu bijyanye n'iby'impwemu rero isabato urumva ko ari agaciro cyane irafise agaciro gakomeye kubera yuko n'icyatumye Imana inayishiraho ko ari kugira ngo umuntu aze yame imisi yose yibuka isano afitanye n'Imana kugira ngo imubere ikimenyetso hagati yiwe n'Imana nk'igihe Imana urabona yari imaze kurema Adamu na Eva yaciye igena yuko umunsi ugira indwi irawongera ko kugira ngo bikundike biyibuke barabe inyuma bitegereze babone uko Imana yaremye byose n'iki bitwibutse Imana dufata umwanya ukwiriye n'Imana nicyo gituma Imana yawufashe kari umunsi w'ikoraniro bikwiye guheberwa ibintu byose kugira ngo ariko aha bica byumvikana impamvu Satani yaranagwanije isabato yarayigwanije kuko Satani yaraza amabwiriza yose y'Imana ntukibe ntugasambane ntukabishe yarayazi mugabo yarabona uko isabato aricyo kintu kiza kuduhuza n'Imana cyane usumba andi mategeko je tumubona Satani yagerageje kugwanya isabato ku rugero rudasanzwe kuburyo abantu benshi batayizi abayizi bafata umengo nibisanzwe ni kubera yuko ikintu kiduhuza n'Imana canke ikintu gituma tugaragara nk'ab'Imana cyane mwage mategeko ni isabato ni nacyo gituma abemera Imana bakwiye kabisa guha agaciro isabato cyane gose kandi bakereka yuko Imana mu by'ukuri bemeranya n'umugambi wayo wo kurema n'uwagakiza yageneye abantu rero murakoze cyane rero mwino ndwi twaragize amahirwe yo kwakira ibibazo n'abagiye baragira icyo bavuga niyo mpamvu imisi yose kubera tuba tubafise ku mutima turafata akanya ko kubashimira turashimira cyane umuntu witwa Edizo Ciragiye yaratwunganiye kandi yaragize ibyo abajije turashimira Sofoni Blaine turashimira cyane Gafa Afuonkele nabo n'abantu bakudukurikirana kandi bakagira icyo bagize hariho Levis niyo gusenga nawe turamushimira tugashimira kandi gose umuntu witwa Moise Eli Cishahaye yaratubajije ibibazo yaranagerageje kutwunganira n'umuntu mu by'ukuri ubona yuko ari umuntu muzima turashima kandi na Antoinette Nzoyisaba nabo nyene abo bose n'abantu tugira icyo tubashimira rero uyu Edizo Ciragiye tumuhereye ko ku kibazo yatubajije aragira ati mbega indongozi y'iki gihembwe yakoresheje igihembwe nibaza ko igihembwe ni gice igihembwe nibaza ko ari mu Kinyarwanda trimestre indongozi y'iki gihembwe igiye kurangira ni kihe kintu uzokwama uyibukirako
Bo nibaza yuko arakoze cyane tubanze tumushimire kandi yego kuko indongozi tumaze amezi atatu twiga murabona yitwa ngo ni gute ibyanditswe bisobanurwa. Ikintu je mbona notanga nk'ikintu indongozi yadusigiye icya mbere yarongeye kudukundisha Bibiliya cyane, iradukundisha Bibiliya, iratwereka agaciro ka Bibiliya, iradufasha kubona yuko Bibiliya ari ikintu ari ijambo ridasanzwe ryahometswe n'Imana kandi idufasha kumenya inzira y'Imana no gushikirana nayo. Ikindi kandi yaratweretse uburyo twofata Bibiliya, ubuhinga bwo kuyiga duhuza imirongo n'iyindi gushika naho dutora ukuri nyako kwigishwa na Bibiliya. Murumva rero hanini indongozi yari yo kutwereka Bibiliya, agaciro kayo, kamaro kayo, uburyo bwo kuyiga n'ibindi. Murakoze cyane. Iyi ndongozi mu by'ukuri jewe nibaza ko mu buzima bwanjye nazoyibagira. Hari impamvu nyinshi. Kubera yuko iyi ndongozi yaranyeretse isano je ngirana n'Imana muri iyi ndongozi. Kubera yerekanye umuntu ubuzima bw'umuntu, ikereka uko umuntu akeneye Imana, ikavyerekana mu buryo budasubirwaho. Ari nayo mpamvu nko mu kigo twize ko no munsi wa mwino yinga ku munsi wa kane mercredi cyari kigo kitwereka ukuntu abantu bukwiye kwiga amajambo y'Imana no gufata ku mutwe. Hanyuma ivyo bikazofasha kwa kundi twiga amajambo y'Imana cyafata ku mutwe, bikadufasha cyane kubona uko tumeze imbere y'Imana. Ikindi kintu gikomeye cyane twige mwino ndongozi ni ubuhanuzi. Mu kigo c'11 twahabonye ubuhanuzi bukomeye cyane bwerekana ibyakahise k'isi na kazoza kayo. Tubona ubuhanuzi bwo muri Daniel, mu byahishuro Yohana. Iyi ndongozi rero mu by'ukuri indongozi idasanzwe. Tubona n'indi mirongo ikomakomeye cyane Paulo yagiye arandika igoye cyane gusobanura, maze tubona ubusobanuro bwayo mwino ndongozi. Mu by'ukuri ivyo ni ibintu novuga yuko indongozi yansigiye kandi nofata ku mutima nkabishira ko umuzirikanyi cyane. Aho twoca twongera ko yuko bivaye no ko twayize mu buhanuzi uko mubivuze, nkabijya bintu by'ubuhanuzi bw'Imisumbi n'Amajana 3, amahinga 70 n'ibindi. Kumure hari abatabitahuye cyane muno mwanya ino ndongozi yamaze. No twobahanura yuko batoyita, ahubwo ni igitabo bakwiye kubika nka kujya babika ibindi bitabo kugira igihe bakeneye kwiyibutsa no kwiga gushasha by'ubuhanuzi kugira ngo bigume bibingiramo bavyibutse. Ntitwahejeje kwiga rero cyo gituma umuntu wese yagiriye amahirwe yo kwitunga akwiye kuyibika neza nk'ama akazoka amayisoma ikindi gihe agira ukuntu yibukije kanaka. Hanyuma hari ikindi kibazo cy'uwitwa Moise Eli Kishahayo aragira ati Yesu yaje gushimangira ibyanditswe kuko byaramuvuze ko azoza, bimuvuga uko azokora. Ibyo rero ngo bisigura ko Yesu yavuzwe no mu isezerano rya kera. Akagira ati rero hamwe Yesu atoba yemera ibyanditswe, twokwemera gute ko ari we yari yarasezeranywe, ari we Yesu, ari we Mesiya? Murumva iki kibazo cy'uyu muntu mu by'ukuri ko gikomeye, sinzi icyo mushobora kumufasha mugafasha n'abandi bashobora kuba baragize ikibazo nk'iki. Bo icyo kibazo cy'uwo muntu kirimo ubwenge bwinshi ariko kirumvikana kubera yuko yerekanye yuko isezerano rya kera ryavuga kuri Yesu kandi nibyo ibyavuzwe byose n'abahanuzi byahanura Yesu n'igikorwa ciwe. Rero wavuga ati hamwe Yesu yari kuza atemera ibyo byamuvuzweko twari kwemera ko ari we gute? Birumvikana iyo Yesu aza atemera ibyanditswe byo isezerano rya kera ntiyari kuba ari we, bisigura ko ataba ari we, ntiyari kuba ari we. Nicyo gituma abayuda ingorane bagize bananiwe guhuza ibyanditswe by'isezerano rya kera n'ubuzima bwa Yesu. Ariko Yesu we usomyeho akarorero hano muri Luka igice cya 24 umurongo wa 25 havuga ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Anike Yesu ariko araganira n'ababigishwa babiri bari mu nzira ije Emawusi, bari bazazaniwe batumva ibyo barimo. Mugo Yesu kugira ngo abimenyekanishe yatanguriye kuri Mose no kubavugishwa n'Imana, yerekana ko ibyavuzwe byose byavuga kuri we. Mu by'ukuri rero urumva Yesu byari ngombwa yuko azayemera ibyanditswe kugira ngo tumenye ko ari we. Kandi n'uno munsi Yesu kuko ntawe tubona tumusoma mu bitabo, duteza kwemera Yesu biciye mu byanditswe kuko n'ubu bivuga kuri we. Ivyo n'ukuri cyane kubera Yesu bwiwe igihe yagendagenda arigisha. Hariho ikintu twabonye mw'ino ndwi nako muri kino cigwa
twarabonye yuko Yesu igihe kimwe yinjiye mu rusengero uzobisoma muri Luka mu gice cya 4 Yesu yinjiye mu rusengero bamuha gusoma igitabo cyo kuvugishwa n'Imana Yesaya acasubiramo amajambo yari yaravuzwe na Yesaya yavugiye mu kanwa ka Yesaya ari Yesu ubwe yari yaravuze kandi amajambo yavuga kuri Yesu amajambo 61 Yesaya 61 ajya amajambo arakomeye cyane ngo muhora ari kuri jewe ngo uko yandobanuye kugira ngo barabora ubutumwa bwiza Yesu ajya amajambo yasubiyemo byavugije mu kanwa ka Yesaya maze Yesu kugira ngo ashimangire ibyavuzwe n'abigishwa be Yesu cyanibuka rero inyuma y'ayo majambo aboneka muri Luka mu gice cya 71 mwadusomeye Yesu ubwiwe amaze kubonana n'abigishwa bose muri rusange yarababwiye ati nimumore ko mubimenye kuko ibyavuzwe ko mu mategeko ya Mose n'ayabavugishwa n'Imana byari bikwiye gushika akashaka kwerekana ati Mose abavugishwa n'Imana abambanjirije bose bijya byose mwasomye byari by'ukuri byerekana Mesiya azoza rero nicyo kintu gituma tubona ijana kwijana yuko Yesu ibyo yavuze byari by'ukuri jewe iki kintu kinyibutsa umuntu w'umuyahudi umwe tugeze kuganira akambwira ati mu by'ukuri ujya Yesu wanyu twebwe ntitumwemera yuko ari we Mesiya yasezeranye ngerageza kumwereka ibintu byo muri Bibiliya muri kahise abagiye baravuga abavugishwa n'Imana n'ibijanye n'ukuntu Mesiya azoza Yesaya igice cy'indwi nerekana ukuntu Yesu yabwirizwa kuza n'ubuzima bwe ukuntu yabaho igice cya 53 ukuntu yabwirizwa gucunaguzwa n'ibindi ariko bakambwira bati mu by'ukuri uwo Mesiya mwe muvuga Yesu muvuga siwe kubera yuko twebwe turafise ukuntu ivyanditswe byacu tubifata bidahura n'ivyo ariko n'ikibazo bagize nuko bizeye ubuhanuzi bumwe bwavuga bya Mesiya yuko azoza ari umwami ariko batizeye uwundi kandi Yesu mu yandi majambo yaraje nk'umuntu aciye bugufi kandi yongeraza nk'umwami wibuke ariko ku munsi wa mbere w'iminsi indwi ariko arerekeza i Yerusalemu ku bicana cy'inyana y'indogobe yabonetse nk'umwana w'umwami kandi niko byari bimeze yakunduriwe ko n'abantu benshi ico ni kimwe mu bimenyetso ariko nabo bakirengagiza ibyavuga yuko azoza aciye bugufi akavukira ahantu hateye isoni agapfa agafurufuru ko ku musaraba ubwo hanazo bakabwirengagiza Yesu raramuze n'ibyanditswe bya kahise kandi mu by'ukuri biratomoa ego nicyo bituma nuno munsi nkuko nari nabivuze ntabwo tugomba kwizera Yesu wo mu kirere hari abantu baririmba Yesu bagaragara ko bakunda ibya Yesu mugo badakunda Bibiliya kabisa Yesu ntushobora gutahura ibyiwe utiga Bibiliya kuko icyo Yesu yifuza ko tubacu ukuzoza kwa Yesu n'ibijyanye na Yesu byose bigaragarira mu ijambo ry'Imana twohanura abantu tugwize kurondera Yesu muri Bibiliya gusumba uko tumugaragaza mu bigumbagumba kuko ibigumbagumba bya kimuntu byashobora no guhenda ugasanga uraryoherwa cyane uriko uravuga ibya Yesu biririmba mugo udakunda ijambo ry'Imana abayuda rero nuno munsi hariya batubwira yuko bagitegereye Mesiya ngo wabo ngo ntarazi ariko mu by'ukuri benshi muri bo baramaze kubona ko bihenze barakira ubutumwa bwa Yesu kuko barabona yuko bihenze ubu barindiriye atabaho aho buriya banse ari we yaje ni kubera yuko bagize igipfungu ku maso ntibatahura ubuhanuzi nk'uko babivuze nicyo gituma duhari kugira ngo tugire amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose Yesu hamwe n'igikorwa cyiza kabisa mu by'ukuri murakoze cyane kuri iyo nyunganizi jeho uko mbona burya Bibiliya ndayibona nka kujya ku gitabo singiye kubigereranya kugira gusa bitubere imfashanyigisho nk'igitabo cy'Iroma abantu bakunda gusoma ibitabo bya kera bivuga inkuru imwe usanga harimo umuntu yitwa twokwita nka protagonist umuntu yihuriye n'inako yose usanga ihera nk'ubwana bwiwe cyane ukavuga inkuru kuri uwo muntu gusa je namfata Bibiliya yuko ari igitabo kivuga Yesu kuva mu itanguriro kugera mu iherezo rero ushaka kumumenya ushaka kumukurikira iki gitabo ubwirizwa ko ukizi kuko niwe kivuga gusa igitabo cyose rero niwo mukurikira ndaba abantu rwera gusaka ari nk'abadepite b'umuntu kanaka baramukurikiye nk'abantu bitwa barasta uranzi bakurikira wita Bob Marley hariho n'abandi bantu b'abarasta bagiye barabaho mugabo usanga barize cyane ubuzima bw'uwo muntu bakabusobanukirwa bakabamuzi ukuntu yavutse n'ukuntu yabayeho n'ibyo yakora rero Yesu nawe tumumenyera kubera twe twakurikiye Yesu twakurikiye abandi bantu rero nawe tumumenyera muri iki gitabo ibyo birahuza cyane reka rero turabe ubundi nawe witwa Antoinette Nzoyisaba mu by'ukuri turamushimira cyane umushiki wacu yarabajije hari gucikwa cyo ku munsi wa 4 mercredi cyangwa Wednesday akagira ati ndashaka mumbwire mumpe indangura kintu yo guhwekera itandukaniro ryo guhwekera no gusenga kubera ikicigwa mu by'ukuri cyari cyatweretse ukuntu dukwiye gufata umwanya wo guhwekerera imbere y'Imana no gusenga mubona iki kintu icyo twamufasha guhwekera hari icyo mu ushobora kwiyumvira kuri iki kintu kugira ngo tumufashe kuko ufatiye n'iki kigwa nyine barerekanye yuko
tugomba guhekera imbere y'Imana kabisa. hanyuma mwuwo mwanya wo guhekera imbere y'Imana niwo mwanya dukoresha dufata wo gusenga. Ni ukuvuga guhekera nuko tuba imbere y'Imana, tukishikana imbere y'Imana dutuje, ibintu byose bidusamaza bidufatiriye n'ibiki twabihebye tukaza koko twerekeje amaso yacu n'ubwenge bwacu byose ku Mana dutekanye. Hanyuma mwuwo mwanya niho tuza gufata umwanya wo gusenga, kumbura wo guhimbaza n'ibindi. Rero nofata yuko nko guhwekera ni mu Kirundi gitomoye, sinumva ijambo nakoresha mugabo ni nkuko novuga yuko umuntu arukuza agaturiza imbere y'Imana, kandi wese akazana imitwaro n'ibimuremereye byose akabizana ku Mana, maze akishikana ku Mana yiteguye kurondera ubufasha. Murakoze cyane mu by'ukuri nibaze ko ubwo bisobanuro bumvikana, ariko ndashaka mbere ko tubandanya tumufasha musomere mu Zaburi ya 37 umurongo w'indwi. Zaburi 37 umurongo w'indwi haravuga ngo uhwekerere imbere y'Uhoraho umurorere wihanganye, ntuhagarikwe umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitsa imigabo mibi. Murakoze cyane ngo uhwekerere imbere y'Uhoraho umurorere wihanganye. Aho kandi nashatse ko duca ku murongo urorere Uhoraho wihanganye. Mu yandi majambo je uko nahura iri jambo guhwekera nukuba imbere y'uwo wizigiye kumufasha, werekanye yuko atabindi byizigira ufise ahandi hantu, ahubwo waciye bugufi cyane rwose imbere y'uwo muntu canke imbere y'iyo Mana witeze hagakiza. Rero mu yandi majambo twebwe abizera turabwirwa ukuntu dukwiye gukwekera, kwitonda kuba imbere y'Imana, ikindi kintu cyose twoba dufise kwivyizigiro ko cogira ikimazi kitumarira. Ico tukagikora kwa maso ari bidusamaza, ari bigira ikintu cyo gutuma mu Congereza bakoresheje amajambo ngo quiet times, umwanya wihariye, umwanya utekanye, aho umuntu aba yibagiye ibindi bintu byose bishobora kumusamaza. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri twogira tuti uyu muntu ijambo guhwekera nuko twogerageza kuri musobanurira, usibye ko ari n'indi mirongo yagira bigaruka ko nyene mu Zaburi y'imbere gato aragaruka kuri ibi bintu nka 46. Aya majambo aragaruka yerekana uko Imana ariyo mushobora byose kandi ariyo mushobozi, kandi abantu bakwiye kuyiza ko imbere baciye bugufi kandi bize yuko amasezerano yayo yabashikanira. Ikindi naco novuga ko kwitwa guhwekera umuntu arahwekera mu gihe afise ibibazo byinshi, afise ibyizigiro ko abantu guhwekerera ashobora kuhavana intsinzi, kuko ntushobora guhwekerera imbere y'umuntu utinya. Nk'ubu uri imbere y'umuntu bibaza yuko yokwica nshobora guhwekera, oya, ahubwo guhwekerera imbere y'uwo wizigiye ko urukiza. Rero nibaze ko ariko twumufasha yanabwiza ati mbega bitandukanira no gusenga, guhwekera bitandukanira no gusenga. Bisa no gusenga mugabo birarenze gusenga, kuko urashobora guhwekera utari kurasenga, ariko mu mwanya wo guhwekera ni nawo mwanya mwiza wo gusenga. Murakoze cyane. Ikindi naco gusenga ni ibintu byagutse. Gusenga harimo kwiga ijambo ry'Imana, umuntu akaba ari karasenga. Gusenga harimo kwiyumvira. Gusenga hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari no muri bisi muri kumwe cyangwa muri kumwe mu rugendo, umuntu akagenda arasenga Imana. Mugabo muri ico gihe ndiko cyatuvuga ngo arahwekera imbere y'Imana, ko guhwekera bijana ni conscience canke ubwenge bw'umuntu, byumviro vyiwe bikaba biri ku Mana, kandi n'umubiri nawo wabigizemo uruhara. Ni nkako twobivuga mu majambo make, kandi tumushimire cyane Antoinette n'aba bandi bose twanjondaguye. Mu by'ukuri turashimira mwebwe mutubaza ibibazo, mutwunganira, nivyo dukunda cyane, ni navyo twishimira. Iyo uri mugize ikibazo mubaza mukagira inyunganizi mu mutanga, biratwubaka natwe, biratwereka yuko turi kutariko turatamba tugira ikitwirorera. Yego, nuko rero nibaza yuko sinzi ko mufisa kandi kantu mukongera ko mbere yuko turangiza. Nibaza byumvikanye icyo tworangiriza ko no gushimira abantu bose n'ibyo twabanye muri kino cyigo, tubatera umwete kugira ngo dukunde Bibiliya, dukunde ijambo ry'Imana, amakomedi n'izindi nkuru zitandukanye zica ku masheni atandukanye. Abantu barabikunda bakabigira akamakomantere, mugasanga ibintu by'Imana umuntu arabiraba akirenganira. Komantere rero, inyunganizi n'ibibazo birafasha cyane, kandi twasaba ko abantu bovyitaho kugira ngo dufashanye mu by'impwemu, twubaka ubuzima bwacu bw'iby'impwemu. Icyo norangiriza ko murakoze cyane kabisa. Ibipode mugenzi mwarakoze ku mwanya wanyu, kandi natwe turashima cyane, dushimira Imana kuko yabanye natwe mu ndongozi. Turashimira abantu babanye natwe bakadukurikirana bakiga iki cigwa. Mu by'ukuri aho bukera tugiye gutambura iyindi ndongozi, kuko tuguma twiga iyi ndongozi nayo tubasabe kugira ngo muze mube hafi, kugira ngo indongozi nayo izigire aho idukuye n'aho idushikanye.
indongozi mu by'ukuri tuzokwigiramo ibintu byinshi kandi zogira ico tumariye. Tugiye gutangura urundi rukurikirane rw'ivyigwa murabibamwo mu by'ukuri kandi Imana twiteguye tunizeye yuko Imana izodufasha ikatugirira neza. Rero reka dusabe abantu mwariko muradukurikirana kugira ngo mwifatanye natwe mu isengesho kugira ngo turangize. Nyiri cyubahiro nyine imbabazi nyinshi, turagushimiye ukuntu utuzigamana ntaryo wamutwitwararika ku murango no mw'ijoro. Tugushimiye ukuntu tumaze igihe gishika amezi 3, igihe gishika imyaka 2, imyaka myinshi inyuma y'ubugingo bwacu, hariho benshi muri twebwe batanguye kumenyesha amajambo yawe. Tugushimiye byose kubw'izina ry'imbabazi rya Yesu, kandi turagushimiye kubera ko n'ubu witeguye gutwigisha ibindi. Rero mwami Imana, ivyo tukwigirako waravuze uti abavyinshi bazobazwa byinshi, ababike nabo bazobazwa bike. Reka tugusabe kugira ngo amajambo yose twakumvise udufashe kugira ngo ntitutwagoka yambekere n'umwansi ngo tuyavemo, ahubwo aduteze intambwe atume dushika iwawe cyane, kugira ngo n'abandi bene data n'abandi batubona batakuzi bahere kubaguhimbaza izo bukozi. Imbabazi zawe, ubuntu bwawe butomenywa n'umuntu wese, ubane n'umuntu wese agukeneye, ubane n'abari ku isi, ubane n'ikiremwa cyose cyawe, kandi bube ku isi nk'uko biri mu ijuru, kuko tubyambaje twizeye ko ugiye kubidukorera mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Amen.